Abaririmbyi baririmba indirimbo zo guhimbaza Imana baje bava mu bihugu nka Uganda, Gabon, u Rwanda na Tanzania nibo bamaze gushika mu gihugu c'u Burundi baje mu isabukuru y'indirimbo zo guhimbaza Imana Edgefest rizobera mu Burundi ku magenekerezo ya 24 na 25 umwaka wa 2020 kw'ishengero ryitiriwe Urutare. Bertier Mugiraneza ajejwe kumenyesha amakuru muri Edgefest yamenyesheje ko intumbero nyamukuru y'iryo sabukuru ari yo kumenyekanisha abaririmbyi baririmba indirimbo zo guhimbaza Imana no kumenyesha ko igihugu c'u Burundi kirangwamwe amahoro n'umutekano. Amenyesha kandi ko abazotsinda bazohabwa uturusho tugizwe n'ibikombe n'amabahasha. Nuko tuje gufasha abaririmbyi barimba gospel hano mu gihugu cyacu kubashikira no kubatera intege kugira ngo tumenyekanishe kure ibikorwa byabo bafise. Bivuga yuko ibikorwa byabo ntibimenyekana n'iki ko twadoga ngo tubafate ukuboko tubafashe kuko umuntu ari umwe yaciye kwishoboza ubwo aronse uyundi ashobora kugira ikindi ashobora kumufasha ashobora gutera imbere cyane rwose. Ishusho izosigara nuko abantu bose twifuza yuko twe tuzana ishusho itandukanye iyo abandi bantu bagiye barategura amahiganwa yandi shaka kuyavuga ariko twifuza yuko tuzana ikindi kintu gishasha bitandukanye n'ivyo abandi bahora babona. Hanyuma umumenyesha makuru wo muri iwacu yabaje mbega ko mwatubwiye yuko hari ubushimwe buzotanga uretse icyatwofe hari ikindi icyo nashaka kwishura nuko nk'uko twabivuze muri conference yacu iheruka ya kabiri nuko award izojana na envelope icyo twaracemeye mugabo singiye kuvuga amafaranga azoherekeza iyo envelope mugabo iyo bahasha yadekanijwe itariki 24 muzobimenya iyo bahasha uko izobingana. Ku bwa Fred Kimit umuyobozi nshingwabikorwa wa Edgefest, ihangiro rya Edgefest ni ryo gukwiragiza ubutumwa bwiza no kumenyesha amahoro muri Afrika yose. Eden Banga umwe mu barundi bazokwitabira iryo sabukuru agatera kamo abaririmbyi n'abakunzi b'indirimbo zo guhimbaza Imana kwitabira iryo sabukuru no kubatora. Muri rusangi akamano baterano gutumirana benshi batumire abashoboka batumire ku ma réseaux sociaux canke abo bashoboye kubona ababwira kubera ko nihiganwa no gutora bariko baratora urumva naje ndabatumira no kuntora kubera ko ndi mu matora ukuntu ashaka guca kuri 402 hanyuma gacundika kuri 420 rero bariko baratora n'amatora numva n'amahiganwa wenda batumira bazoza ari benshi kudushigikira. Mwamenya ko Edgefest izobibereye mu Burundi ku nshuro yayo ya mbere ikurikira ikazobera i Kampala mu gihugu c'u Buganda.